ndafise ibibazo nka bibiri gusa canke bitatu. Icambere ni iki, turiko turaraba ivyariko biraba muri kahise. Jewe icambere ndabona ko ari inkuru ibabaje y'umubabaro kandi atawo bideha ivyo bintu vyabaye. Ariko none mwebwe nimba twe turi hano muri kino kibanza tubibona muri ubu buryo, mwebwe mwabaye kuri tere cyangwa babaye kuri tere bakabishika babibona n'amaso biriko biraba, mwabaye ba mbere mu kubibona. Nta numwe mu bakozi ba severe baba barafashwe n'ihahamuka canke kuri ivyo bibanza byose mwagiye muratwereka abo barafashwe n'ihahamuka baba bangana gute, mwoba mwabafashije mu buryo ubuhe, na cane cane mu gihe twabonye yuko mu vyariko birakogwa tubona ko harimo n'imiryango y'ababo yari ihari. Twanabonye ko ari abantu baguye hasi, abandi bafise amarira bifuza guhozwa. Ikindi cya kabiri, twebwe tumaze gukogwa mu mitima yacu, ariko nagomba mbaza ikibazo. Nibaza ko igikorwa ca severe gifise ahantu kizogarukira iyo bija hose mutanze raporo. None mwebwe muri biro yanyu muzogenda mu mitima yanyu mwiyumvira kwitravay yabamaraye kubwanyu kandi izogira impact iyihe mu mitima y'abarundi bose. Uretse ko abakozi b'Imana turi hano tukiri mu muhamagaro w'Imana, bidutekerera gusenga Imana no kujya gufasha abo turongoye mu buryo bovyitwaramo neza. Ariko nimubona yuko aho izo ntara muza muragendagenda mubyerekana gutyo, nta kintu bishobora gusigira abarundi muri kino gihe vyotuma bashobora kwitwara kutariko mu buryo bwo kwihora n'utari yarabibayemo mu miryango yabo, kuko hakoreshejwe imvugo y'amoko. Twebwe twaragira ubuntu, niko biri, yakuweho n'umusaraba, turakora mumwe mu budasa kandi tukavyigisha n'ishengero. Ariko si bose mu bakozi b'Imana cyangwa abakristo bashobora kubaho bumva izo mvugo z'abahutu, z'abatutsi, z'abatwa ngo bavyakire kumwe. Nka kumwe vyogira ingaruka, severe mwiteze kuzokora iki muri abo bantu mu gihe mu ntari canke iyindi hogira abantu bagaragaza ibikorwa byo kwihora. Icanyuma ngomba kuragirizaho, nibaza ko raporo itagarukira mu Burundi gusa, iragira impact no makungu, kandi igihugu cyacu bikaba kibanye neza n'amakungu kandi kifuza kubana neza n'amakungu. Ikibazo kiraha none ko iyo raporo izobonwa n'amakungu, mubona nibamara kubibona ari abantu bashobora kuza mu gihugu uzana imitahe gufasha igihugu gukorana igihugu, nibabona l'histoire y'ivyabaye tuzogira igicapo ikiye mu makungu. Bamwe ntibazoba batinya kuza gukora ibikorwa hano hantu biyumvira ati ivyo bintu bashaka kugaruka ariyo turi. Mubona inkinzo mufise canke position mufise mwotekerera Uburundi n'abarundi dushobora kubamwo kugira ngo igihugu kibandanye kiri mu bihe vyiza, ubutakigaruka kwayo makuru mabi twabonye. Mubona intererano mushobora kudutekerera ari iyihe? Narangije mvuga ngo turi kumwe kandi mwagize neza guhamagara abakozi b'Imana, ariko kandi je kubwanje nibaza ko n'ubundi tugiye dufise umutwaro ukomeye cyane cyane twifuza ko ibihe bitugaruka mu gihugu cyacu. Ariko kandi no gusenga kurimwo, na Yesu yavuze ngo umutima urakunze ariko umubiri ufise intege nke. Birashoboka ko imitima y'abantu ivyakira nabi neza, ariko imibiri nayo ikagira intege nke. Mutekere ijambo nyabaki kugira ngo
abantu twari hano tugende kumwe dufise inzira imwe kugira ngo dutorere umuti urama iterambere no kubandanya neza uburyo atana kimwe gisosubira kuba twabigizemo uruhara. Murakoze, Imana ibahezagire.